Igwa Burundi onkundiye dusimbere hari yanyi muri Black Bingo Entertainment. Yes, amakuru rero turakoza ibirenge hasi kano kanya inyuma y'umwaka urenga gato batanze ico no kwita festival Black Festival kunchuro yayo ya mbere ubona ko ari festival yakiriye abarimvyi barenga 30 b'abarundi. Ni festival yatanguye igihe cy'isaha 10 irangira igihe cy'isaha 7 z'ijoro. Ni festival kandi yagaburiye abarundi benshi. Ni festival kandi kundi ruhande yakiriye abantu benshi. Ikirenze ko ni festival kandi abantu binjiye kwagusa maze baronka akaryo keza ko kuza kuraba abaririmbyi babo barenga gato 30 aho catubonamwo abastar rucatubonamwo n'abakirondeza mu muziki. No kuvuga ngo yahaye akanya bose atanumwe avuye. Inkuru nziza riri hari ibwana Igwa Burundi ni yihe nuko imeze bwana Rubambo nkuko yeje kubivuga ubona ko haciye ikiringo cy'umwaka n'iminsi habaye igiteramo two kwita Black Festival edition ya mbere cyangwa igice cya mbere yateguwe n'isamirizi Black FM yabaye mu mwaka twarangije. Ariko kandi bivuga ko amakuru yamaze gusohoka ko igiteramo kigiye kandi kuba edition igira kabiri ya Black Festival yateguwe n'isamirizi Black FM ubona ko igiye kuba vuba cyane mwaka no kwezi kwindwi kwigerekezo ya 2026 neza na neza mu mwaka wa 2025. Nazo igiteramo cyiza cyane, igiteramo kandi kizoba gisukuye, igiteramo kandi kizoba kirimo abarimvyi benshi batandukanye, igiteramo kandi kizoba kirimo na benshi ba promoters aba YouTuber n'abandi benshi na cyane cyane tutibagiye n'abakunzi umuziki n'abandi bazavuye hanze y'igihugu. Ni igiteramo kandi ubona ko kizobera hagati mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kuri terre ya ETS Kamenge. Ni igiteramo kandi nkuko ndavuze kizobe tariki ya 2026 ukwezi kwindwi uno mwaka wa 2025 kirimo abarimvyi benshi batandukanye tutiriwe turatangura kudondagura hano kuno munsi. Noko niko imezero ni kumagenekezo 2026 z'ukwezi kwindwi umwaka nuno nyene 2025 ni mu bihe bya sama. Ubona yuko rero urasabwa kabisa kubana unaha invitation bagenzi wawe kugira ngo muze kuryoherwa na Black FM unakari festival ya kabiri bamaze kwa nayita second edition. Bimwe no mu biteguwe bwana Igwa Burundi kuri information dufise ngahangi ziri bategekanya kurungika canke bategekanya kuduha nuko hatekanijwe ama atelier no kuvuga cyangwa bakora ama atelier kwa bari muri entertainment ko migwi igenda itandukanye. Hariho kandi nico biswe road concert. Ubona yuko road concert ni kumwe abaririmbyi bose baba bari hamwe mu bumwe bari mu modoka hama bagatembera igisagara cose, bagatembera Uburundi bwose, bagatembera amababara yose, bagenda bamamaza canke bagenda berekana umunezero bafise ku byo concert biteze kwakira. Kurundi ruhande hariho n'umugambi wiswe Zero Déchet basanze bawuzi kuvaranye mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ubona ko ari umugambi udufasha canke ufasha gusukura mu gisagara n'ahandi hagenda hatandukanye. Muri rusangi ni environnement ibidukikije. Ubona yuko bagenda baratora imicafu imwe nka burya bucupa, amasashe n'ibindi bigenda bitandukanye bagasibura imiferege kugira ngo amazi agende neza. Nivyo biseze hodeshe muri sango cyawumva imicafu gusa. Umugambi mwiza cyane gose. Haratekanije kandi rero na grand concert ariyo yi rero yitaki 2023 z'ukwezi kwindwi 2025. Ikindi kiryoshe kirimwo muri no mugambi harimo projet entrepreneurial bien sûr pour les femmes kuba kenyezi. Tubona yuko rero ni kintu bagize ciza cyane gose gizotuma abatari bake bisanga na cyane cyane abakenyezi bagarukiwe hama bakabigisha uko borangura imigambi y'iterambere abantu bigaca bigenda neza cyane gose no baga mu iterambere ry'igihugu biciye muri Black Festival second edition. Nabo nyene n'iterambere ntibasige cyane basigare inyuma. Nuko imeze numva ko two nibutse n'abantu ni festival imwe mu festival asanzwe kuba abera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Benshi barayizi festival yugiye kubera ngaha muri zone ya Kinama. Nibaza ko yari festival nziza cyane irimo abarimvyi benshi ba Satbi bande n'abandi abarimvyi benshi batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni festival igiye kuba ibere ngaha mu gisagara cya Bujumbura neza na neza kuri terrain ya ETS Kamenge.
ku itariki ya 26 ukwezi kw'indwi uno mwaka wa 2025. Murabe kaze rero ushaka gutanga ino invitation kuri mugenzi wawe mukanye muca muje kuri Facebook ya Black Media cyangwa se yistamiriza Black FM, muraza kubona invitation batanze muca muyinjira mugira ngo mubane musangira buno butumire n'umunezero udasanzwe mu kino gikorwa cy'ino tariki ya 26. Yes, for more information turindire rero ibizobandanya. Vive second edition Black Festival. Yes.